nk'uko ikivugo kivuga ngo indongozi y'ukuri nizi gutorera umuti ibibazo by'abene gihugu, igisomwa twamaze kusomerwa. Umuvyeyi wacu mama Burundi hari isengesho yasenze hano aragura indongozi cyari cyo. Birashoboka ko abantu babumvise iki kivugo cy'iki gikorane yuko imitima y'abantu bamaze kugira aho babitumbereza, ariko nk'uko iryo sengesho ryavuzwe, hari indongozi nyinshi mu buryo butandukanye, mu bisata bitandukanye. Hageze igihe bivugwa kandi niko biri yuko no mu muryango twisanga turi indongozi. Rero ikivugo cyavuze ngo indongozi y'ukuri. Iyo havuzwe indongozi y'ukuri, hari n'indi ndongozi itari y'ukuri. Ijambo twasomewe canke igisomwa ndashobora gukuramo amajambo makeyi. Hari ivyo inama ya Yetiro yagiriye Mose. Yetiro yari sebukwe wa Mose. Yaramubariye ngo ivyo uri kurakora ntushobora kubikora wenyene. Biragoye kubwira umuntu afise uburongozi bugaragara ko buri hejuru, ukagenda ukanamwubahuka ukamubwira ati ibyo bintu navyo woshobora kubikora wenyene. Acaramubwira ngo yigishe amabwirizwa n'ivyagezwe, agira abavyigisha no kubereka inzira bakwiye gucamwo n'ibikorwa bakwiye gukora. Ikindi ca gatatu yamubwiye ati vyiza raba ingene usabikanye uburongozi n'abandi kugira ngo uze woroherwe, kandi amubwira ngo Imana yo mwijuru izi bigufashemwo gutoranya abantu bashoboye guca imanza, ariko kandi hari akajambo kavuga ngo bubaha Imana kandi babanyakuri. Nagomba mvuge ngo Mose yaremeye kugirwa inama ataravye ikibanza c'uburongozi arimwo. Nagomba mbwira abarundi bari hano, indongozi ziri hano, umuntu wese ari hano, umuntu yemera kugirwa inama akorana n'Imana. N'Imana ubwayo irakunda abantu bagirwa inama. Ndafise ibintu bike navuze nanditse biranga indongozi y'ukuri. Icambere, indongozi y'ukuri ishira Imana imbere ikayiha icubahiro. Abagiriwe ubuntu tukaja mu gisabisho cyo mu gitondo, Musenyeri yaraturongoye atubwiye amajambo meza, ariko nagomba mbwira abantu batari bahari. Twese tumaze gukwira, n'umuryango wa Nyecubahiro wahageze. Ururirimbo rwa mbere nimba mugwibuka twaririmbye rwavuga ngo Imana yacu yubahwe. Rero indongozi y'ukuri ishira Imana imbere kandi ikayicubahiro, yubahisha Imana mu mvugo no mu bikorwa. Bwana Yesu asifiwe. Nagomba ndababarire, iyi Mana yadukoranije, iyi Mana twaje gushimira, iyi Mana yatuzigamye, irafise ivyo ikunda kandi irafise ivyo yanka. Abagomba kubana nayo, abagomba gukorana nayo, ni vyiza ko tumenya mbega Imana yaturemye ikunda iki, yanka iki, kugira ngo uburongozi turimwo, kugira ngo ibikorwa turimwo bihagarare neza, duhesha Imana icubahiro. Zaburi 11 ku murongo w'indwi haravuga ngo uku kuhoraho ari umugororotsi kandi akunda ivyo kugororoka. Haleluya. Uhoraho mw'abantu muri n'umugororotsi kandi akunda ivyo kugororoka. Iryo jambo rica ribana rikavuga ngo utunganye azoraba mu nyonga y'Imana. Abavyumvise bavuge bati amen. Mw'abantu muri amwandongozi muri abatunganye bazoraba mu nyonga y'Imana.
Umunyarwanda yavuze ngo tunganira umwana budasiba, ariko mu Kirundi navuga ngo wamana imigabo yo gutungana. Imana irakunda umurongozi mu bikorwa akora, yamana imigabo yo gutungana. Zaburi 45 ku murongo w'indwi havuga ngo wakunze ukugororoka, wanka ubugarariji. Nicyo cyatumye Imana ariyo Mana yawe ikurabanuza amavuta y'umunezero ikakurutisha bagenzi bawe. Icyo Imana ibona sico tubona, icyo twe duharura sico Imana iharura. Twebwe turaba nk'abana b'abantu, tugakora nk'abana b'abantu, ariko umuntu Imana inezererwa muri twebwe twese. Ndongozi muri hano, ikibanza cyose wowe urimwo, umuntu Imana inezererwa mu kibanza arimwo n'umuntu akunda kugororoka akanka ubugarariki, n'umuntu akunda kugororoka. Yemwe barundi muri hano, Imana irakunda abantu bakunda kugororoka bakanka ubugarariji. Bica bituma Imana iza ikagusanga mu mwanya urimwo, ikagusiga amavuta y'umunezero, ikakurutisha bagenzi bawe. Ufise icarushije abandi muri twebwe, mu ndongozi, mu bantu bari hano, ufise icarushije abandi, s'amashure, s'amafaranga, si icubahiro, data rikarafotora kino gikorane turimwo twajemwo. Wewe arabona abaruta abandi, iri mwijuru rivuga ngo abaruta abandi muri mwebwe n'abantu bakunda kugororoka bakanka ubugarariji. Imana idufashe. Imibereho y'umuntu nibanga rikomeye, amenya ivy'imisi ishize, ntamenye ibizobejo, iryo nibanga ry'Imana. Ariko ngo imirimo dukorera mu isi yose yanditswe mu gitabo, yaba myiza cyangwa mibi, nizo duherekeza. Abantu bose twicaye hano twaherekejwe n'ibikorwa twakoze. Hari ibikorwa twakoze twicaranye navyo. Icya kabiri, indongozi y'ukuri irangwa n'ukuri, yirinda ububeshi n'akarenganyo. Imana iranka kurenganya. Indongozi y'ukuri gukorera mu kuri. Ndabisubiyemo, yirinda ububeshi n'akarenganyo. Ububeshi buragwiriye mu bantu benshi, n'akarenganyo karagwiriye. Ariko ugomba kuba indongozi y'ukuri agendera mu kuri. Icya gatatu, indongozi y'ukuri igira umutima wo gukunda gukorera abandi. Iyo ndongozi ikunda gukorera abandi ifise umutima wagutse, nifise umutima wegeranye. Iyo ndongozi ikorera abandi igomba gutorera umuti ibibazo byabo kibano, byabo barongoye, by'abanyagihugu. Igira umutima wagutse, wagukiriki. Abo bantu bose mubana, abo bantu bose Imana yakujeje, umutima wawe urawagura ukabashiramwo, kuko ntushobora gufasha umuntu utahaye ikibanza mu mutima. Kandi uwo mutima Imana yambariye ngo mvugire hano, abashobora kugira uwo mutima wagutse, ngo kirazira ko bawucamwe ivyumba. Bamaze kucamwe ivyumba, haba habaye ikintu bita division, haba habaye amacakubiri, haba habaye kwa kurenganya. Indongozi ni nziza, igira umutima wagutse ukagukira bose atakarenganyo. Icya kane, indongozi y'ukuri igira impuhwe bene gihugu ku bibazo n'ingorane bafise. Iyo umuntu atagira impuhwe ntacyo yo kumarira. Iyo umuntu atakumvira imbabazi ntacyo agufasha. Harimo n'abakozi b'Imana mu mashengero atandukanye n'abatunganiriza abantu. Iyo umuntu akuzaniye ikibazo, iyo umuntu ari mu ngorane, ugomba kumufasha neza. Ufata ibibazo arimo cyangwa barimwo ukavyikorera, ukumva ingane biremereye, ugacuha ikibanza mu mutima, ukumva ati uyu muntu arakwiye kugira nte gutunganirizwa. Indongozi y'ukuri igirira impuhwe abene gihugu. Icya gatanu, indongozi y'ukuri iba akarorero keza, bigatuma abandi bamwigana. Muri Tito, igitabo cyo muri Tito 2 ku murongo w'indwi havuga ngo nawe ubwawe
werekane muri byose nk'icyitegererezo cy'ibikorwa byiza. Yavuze ngo icyitegererezo. Indongozi nziza ije imbere ikaba akarorero. Imana iragomba ko tuba icyitegererezo muri byose cy'ibikorwa byiza, hanyuma ngo ugire ukwigisha kudatosekaye, hanyuma ngo ube inyankamugayo. Kandi muri ayo majambo y'inyankamugayo ni nako Yetiro yabwiye Mose. Muri abo batoranije, yatoranije abantu badagingurire, abantu batagira agasembwa, abantu batagira amanyanga. Abo rero n'ibimana iri kirarondera, n'ibimana izokorana nabo. Abacamanza 9:6 tuhasoma amajambo. Abantu b'Ishekemu birondera umurongozi, barondera umurongozi mubi, barimika umurongozi yitwa Ebimeleki. Ebimeleki acafata abantu 70 arabica. Bantu mwasomye Bibiliya ivuga ngo yabakerereye kwibuye rimwe, ariko umwe ararokoka yitwa Yotamu. Amaze kunyegera arokotse, ijambo rivuga ngo igihe kiragera bimitse umurongozi atabereye yitwa Ebimeleki. Ijambo rivuga ngo ku murongo w'indwi ngo maze Yotamu avyumvise ingene Ishekemu uburongozi butameze neza, ngo acagenda hagarara ku mpinga y'umusozi witwa Gerizimu. Ntiyagiye ahantu ho mu kiyaya, yagiye ahantu ku musozi. Ku musozi n'ahantu hagaragara, ku musozi n'ahantu bose babona, ku musozi ni nk'ampagaze. Acavugira ijambo rivuga ngo, asemeye n'ijwi rivuga rirenga ati, yemwe bantu b'Ishekemu nimunyumvirize kugira ngo namwe Imana ibumvirize. Wumvirize uwo muntu yemera kuja ku musozi, abantu bose bamubona, ababanyi bamubona, abo bakorana bamubona, abarongoye bamubona, abo birigwana bamubona, akagenda yibonekeza. Yari muri we wumva ati jewe naco niyagiriza imbere y'Imana. Arababarira ati, mwabantu mwe nimunyumvirize kugira ngo namwe Imana ibumvirize. Ibaze nawe iyo bafise amakosa yakoreye abarongoye, bari guhava bamutera amabuye, ariko baratekereje baramwumviriza. Ndafise ikibazo, ni ndongozi yihe yogenda agaragara ku musozi Gerizimu akabwira abarundi n'abarundikazi, akabwira abantu bose bamuzi ati, mwabantu mwe mugomba ko mukorana n'Imana, mugomba ko Imana ibumviriza, nimunyumvirize. Iyo ndongozi irakenewe iba akarorero. 6, indongozi y'ukuri yicisha bugufi, yemera kuba umukozi w'Imana n'abantu. Imigani 15 ku murongo wa 33 haravuga ngo, ukubaha Uhoraho kwigisha ubwenge, kandi ukwicisha bugufi kwitangira imbere ukubahwa. Ukubahwa kuba kuri imbere yawe, ariko uzogushikira neza uri kumwe n'Imana. Niwatahura yuko indongozi, niwatahura yuko mu kubaho kwawe Imana ikorana n'abantu bicisha bugufi. Muri ya ndongozi y'ukuri izi gutorera umuti ibibazo by'abene gihugu, ibibazo by'abo babana, ategerezwa kubaho ari umuntu yagabiwe n'Imana guca bugufi. Abantu baciye bugufi, ukubahwa kuri imbere yabo. Imigani 18:12 haravuga ngo, uwishira hejuru mu mutima agatikizo azogasanga imbere. Mwabantu mwishira hejuru, imbere yanyu hari agatikizo. Si jewe nabivuze, ni jambo ry'Imana. Abantu bishira hejuru, agatikizo kari imbere yabo. Salomo yavuze ngo ubwibone niryo tanguriro ryo kugwa. Amaze kuvuga ayo majambo, acaravuga ngo uwishira hejuru umutima agatikizo kazomusanga imbere, kandi ukwicisha bugufi kuzosanga imbere icubahiro. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Abari hano Imana ishimwe cyane. Icubahiro kiri imbere y'abicisha bugufi.
ugomba kuba indongozi nziza y'ukuri itegerezwa kwicisha bugufi. Kandi Imana ivuze ngo Imana izomuherekeza, icyubahiro kizoba kiri imbere yiwe. Imigani 24 ku murongo wa 4 haravuga ngo ingero zo kwicisha bugufi no kuba uhoraho nizo butunzi n'icyubahiro n'ubugingo. Ingero zo kwicisha bugufi, abaca bugufi hari ingero Imana izobaha. Indongozi yicisha bugufi hari ingero Imana izoyiha, kandi zirahari hano, ariko turagomba ko zirushirizaho. Izindi turagomba ko zihana, zikemera zigaca bugufi, ubwibone bukabavamwo. Ingero zo kwicisha bugufi, icyambere no kuba uhoraho nizo butunzi n'icyubahiro n'ubugingo. Mbega byo kumarira iki kunguka ibyo mu isi byose ukabura ubugingo? Ugomba kubana neza n'Imana, niwimenyereza ivyikunda wanke ivyo yanka. Ikindwi, indongozi y'ukuri irumviriza neza, itega amatwi ibibazo by'abirongoye, itabirengagije, ariko si ugutega amatwi gusa, igatako ikabitorera umuti. Indongozi y'ukuri igira umuti w'igihe gito n'igihe kirekire. Indongozi nziza ikemura, itorera umuti ikibazo, umuti w'igihe gito n'igihe kirekire. Igategurira abazomusubirira, bakazoshikira mu kibanza kimeze neza, bakavuga bashima Imana atabatwitangiye imbere babaye indongozi nziza. Indongozi y'ukuri iri hehe? Icya-10, indongozi y'ukuri ikurikirana ishigwa mu ngiro ry'inyishu cyangwa umuti wabonetse. Si ukuvuga gusa, n'ugushyira mu ngiro birakenewe. Nagomba ndababarire umunezero abahawe iteme bavuze ngo indongozi y'ukuri nitorera umuti ibibazo by'abene gihugu. Nagomba ndababarire abene gihugu barahari, abene gihugu barahari, ariko barakeneye umunezero. Umunezero w'abene gihugu utegwa n'indongozi nziza. Umunezero w'abene gihugu utegwa n'indongozi nziza, ifise bya bindi doje gusoma biranga indongozi nziza. Ariko ifura yavyo ingana iteza kubimeze, iteza kuba yubaha Imana. Bantu nimuze twihana ibyaha. Ingero y'icyaha n'urupfu, ariko ingabire y'Imana n'ubugingo budashira bubonerwa muri Kristo Yesu. Nta mahoro ku munyabyaha niko orahagira. Nagomba nangariza abantu baraha, abanyumva mwese, abambaye n'aboroshe, ijuru rirahari n'amahonero arahari. Ijuru rirahari n'amahonero arahari. Ibikorwa dukora biraduherekeza, imirimo dukorera mu isi iraduherekeza. Nivyo bizotuma twemerwa n'Imana cyangwa tutemerwa. Nimuze twemere gukunda ivy'Imana ikunda, twanka ivy'Imana yanga. Indongozi y'ukuri irema ibihe byiza mu birongoye, yubaka icyizere no kwizerana hagati yabo n'abirongoye, igaheza igateza imbere, agatera imbere amahoro n'iterambere. Iraheza ikitwa umuntu w'ikimazi, iraheza ikitwa umuntu w'ikimazi. Muri Filemoni 1 ku murongo w'7 n'umurongo wa 20, igihe Paulo yandikira umukozi w'Imana Filemoni, yamubwiye amurungikiye Onezimu yihaniye mu ibohero, yavuze ngo kuko urukundo rwawe rwanteye umunezero mwinshi rukandemesha, kandi imitima y'abera warayiruhuye mwene data. Indongozi ibiyikimazi igatuma imitima y'abantu iruhuka, nabo mubona arenganye imitima y'abantu iraruhuka. Umurongo wa 20 uvuga ngo ego mwene data ndakubone mu ikimazi, unduhura umutima muri Kristo Yesu. Mu kurangiza, abantu bose bakwiye kwiyumvamwo iri jambo ry'uburongozi, atari indongozi gusa mwahanze amaso cyaye mwahaye ikibanza mu mutima ngo hagwirwa banaka. Umurongozi
si ukuba mu kibanza ariko n'uburyo wifata mu kugirira abandi kimazi, kukumenya ingene ukemura ibikenewe mu kibano. Akarorero, Gideyoni yari umuntu muto, ntiyari umurongozi, ariko yaramenye igikenewe, yegeranya umwimbu arawubika, bimuviramo icubahiro. Nehemiya usohoye mu gitabo yari umusuku, ariko uburyo yakiriye amakuru y'ivyononekaye vyatumye akoreshwa ibikomeye. Bantu muri hano, kuba umurongozi no kwitwa kuba umurongozi no kwitwa umurongozi bikwiye kumvikana neza. Ni vyiza kuba mu kibanza c'uburongozi, ariko umwimbu w'ico kibanza ni uheza ukerekana abo turi. Kubizera turazi ko umuntu wese azogererwa ibikwiranye n'ivyo yakoze. Umwe wese nakwiriye kwibaza ikibanza arimwo ko kidafise ico kibazwa, ariko ari kibazo Imana izotubaza ati mbega igihe wari muri kiriya kibanza wavyifashemo gute, ko abona kujeje ataco wabamariye? Muri twebwe ni bangahe biteguriye kuzokwishura ico kibazo? Dusenga Imana kugira ngo Imana mu gihugu cacu ibashe kutureha indongozi nziza, indongozi z'ukuri, igihugu kirangwamwo indongozi z'ukuri nziza zizi gutorera umuti ibibazo vya bene gihugu. Ndagarutse mu gusozera, indongozi nziza yubaha Imana. Ndatuira ijambo, bantu muri hano nimuze twubaha Imana. Kubaha Imana niryo tanguriro ry'ubwenge, kandi abubaha Imana bagakora ivyo kugororoka, ibi vyose bifise iherezo ryavyo.